Nyakubahwa umushikiranganji, ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryabaye irya mbere mu gushira mu ngiro ivyo mwagiye murasaba ku bibuga binyuranye aho abantu benshi bakoranira. Ubu muri iki gihe ngira ngo mu ishami ry'umupira w'amaguru niho hari ibirori bihuza abantu benshi mu gihugu ahakurikiranye mu masengero. Muga twege turabambere kuko ku bibuga haraza abantu barenga 10,000 nk'urukino ruheruka guhuza umugwa Musongati na Vitaro baravyiboneye. Urukino rwahuje Musongati na Message Ingozi n'ahantu haba haje abantu benshi. Twagejeje rero kushira mu ngiro ivy'ubushikanganje budusaba, muga kandi twabonye ko byaba byiza dusuye tuganira twagomba beje tubaha ikaze muri iganiro cyangwa ry'umupira w'amaguru ryateguye kugira ngo mutubwire ingene bimeze gaha mu gihugu cacu, muduhe n'impanuro. Hanyuma turi kumwe n'abarongoye imigwi, abarongoye ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi, abarongoye abahagarikizi, turaza guhanana ivyiyumviro turabe ingingo canke ingingo twofata kugira ngo tugende dukora ivyo igihugu cipfuza n'ivyo natwege nkabe n'igihugu Burundi twifuza. Murakoze rero nyakubahwa mushikiranganje, nagomba ndabaha ijambo mutubwire muri mu camake ingene vyifashe. Murakoze. Mbere mbanze shime cyane ngo nshobore kuba ndi hano muri ino nama isanzwe iraba by'umupira w'amaguru. None twebwe mu Burundi nkuko twagiye turabishikiriza, turashimira Imana kuko cyo kiza n'ivyo kiriho ku isi yose, ariko no ngaha mu Burundi nko twabishikirije hariho abantu batatu twatoye ko ijya ngwara ya coronavirus. Rero kuva aho tubishikirije, leta y'u Burundi yaragize ikishikiriza nuko turavye nk'abahinga bajya abantu batatu, babiri baje bava hanze kandi bose baba muri quartier imwe mu Kanyosha. Hanyuma ugira gatatu nawe nyene yarasanzwe abana n'umwe muri abo babiri. Cyo twaciye dukora rero nuko tuca turondera ku buhinga tubikoresha abantu baba bari babana nabajya abantu, cyo duherako nabo bari bamanye umwanya muremure. Rero ituma dushimira Imana nuko gushika tumaze kugeza ku bantu turavye abana bapfasoni abo bintu yaratunze muhira twasanze bakomeye. Ukubura turamaze gupima abantu babana nabajya babiri, twasanze harimo umwe nkuko twabishikirije yabana n'umwe muri bajya babiri. Muga abandi bose babakozi bo mu nzu baba hariho barafise umuryango n'abana tunze, twasanze atamugera bafise. Ivyo rero bica biduha intege kuko ubuhinga tubikorana nuko iyo usanze nko mu rugo hari umwaka wayo basanga abandi barafashwe nk'umwana tuvuga aja kwishure, cya bituma mubandanya. Mugabo Imana yaracanye yuko atabanduye muri uwo muhano. Ivyo rero biraduha inguvu. Rero tuca turaba tuti mbega turavye ku ikarata y'u Burundi iyi ngwara ihagaze gute. Twovuga umuntu wa kure yaba hajya muri novuga muri rujya rugo muri Kanyosha yari umukozi muri novuga hirya yo kumusaga nawe yari umukozi, nawe dusanga arakomeye. Rero cyo tugira icyo bita kugara nk'akarere tukaraba tuti none ikiza kimeze gute mu gihugu. Rero turashima yuko icambere bajya bagwaye ubu bafise amagara meza. Ubu mu misiza hariho imisi hera basubira ugapima ukaraba iyo migera uko igenda igwira canke igabanuka mu mubiri w'umuntu. Muga turavye nyene bameze, turana yuko mu misiza amagara yabo azoba ameze neza nta nkeka. Abo bandi nabo twaciye tubabwira tuti mwebwe na mwebwe tuzosubira uko uraheze imisi itanu iheze uragaruka nabajya babaye negative basubira ukaraba. Uri baca baja novuga muri auto quarantaine muhiri wabo kandi bose bameze neza. Turabakurikira rero ku munsi
rero turabiye kuri ivyo biharuro ntacyo buza yuko ibikorwa bibandanya, kuko nk'iyo tuvuge iyo bishika ntawe uvyifuza, basanga uwo yari ngaho yaragiye nk'Igitega cyangwa ugasanga yaragiye nk'Imakamba cyangwa mu Cibitoke, ugasanga nawe aragwana kuvuga urumva ingene ingwara ibiri kiragenda, aho haca haba izindi ngingo zifatwa. Mu Burundi kubera ari bajya bonyene kandi tukagira imana tugasanga abo babana nabo ntibagwaye, bituma dushira umutima mu nda hanyuma ibikorwa bikabandanya. Rero nyine iteka turiko turaraba ingene byifashe, tutangura gushima yuko ingingo leta yafashe muri federation mazikurikije kandi mazishize imbere. N'ubu rero ndabona ingene ngaha bicaye musanze muri aba sportif kandi hajya mu kugwanya ingwara z'amavirisi yaba grippe yaba byinshi na sport irimwo. Ntaco buza rero yuko ngaha mu Burundi kuri biharuro dufise inkino zibandanya, hanyuma mushoboye kuba mufise amazi arimo chloro abaje kurera kabumbu bagakaraba byo bavyiza kurusha, kuko nubundi bituma dukinga n'izindi ngwara zari zisanzwe zihari zituruka ku bucafu umuntu aba afite mu ntoki yari kararamukanya, basanga kumba atakaravye. Hari nka grippe isanzwe muramaze kubibona yuko umuntu yagwaye grippe akasamura 4-5 karondera mushobora kimyira cyakuramutsa kenshi nayo uvaho wanduye. Rero birafasha no gukinga izindi ngwara. Gushika ubu rero twebwe nko muri leta tubona nkuko ibindi bikorwa bibandanya, mugabo tubanza dushira imbere kujya gukinga. Ntaco buza yuko inkino zibandanya, haraba abarorezi bake muga twifuza ko baba benshi nkuko byama, bashobora gutandukana kubera haba hagutse sogeya tuyikare murabibona nyariteka bagatandukana. Muga ntico buza yuko abantu baraba kabumbu bakanezerwa, mugabo hagize igitsindo cinjira bakirinda guca bakubitana amacensi kuko bica bigora gato, bakanezerwa bagakoma amashi hanyuma urukino rukabandanya. Murakoze nyamiteka. Murakoze nyakubahwa mushikiranganji. Nkuko twebwe ishami ry'umupira w'amaguru tubikora, nuko imbere yuko abakinyi batangura ihiganwa dutangura kubasaba ibipimo byo kwa muganga. Twarumvise yuko iyi ngwara nayo nyene iyo umuntu asanzwe afise utundi tugorane mu mubiri ishobora guca yogerako. Tukaba rero twaragize isuzumwa ry'abakinyi haraheze imyaka 2 kugira umukinjire mu kibuga abafise impapuro zerekana yuko akomeye neza. Iki naco ni ikintu kimwe gituma twebwe ishami ry'umupira w'amaguru twiyemera tugasaba yuko abarongoye imigwi ziya mpapuro batoza bobishiramo inguvu, tukaza turaronka impapuro z'ukuri kugira abakinyi bacu tumenye ingene bameze. Ari umukinyi agwaye ukamenya ngene umukingira, kuko murumva yuko nayo nyene yogera kuzindi ngwara ziba ziri mu mubiri w'umuntu wari wese.